Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwa ya Friday kuryoherwa, ya vendredi ko vibinga, ya Friday ya pop it's all about hanging out. Kabos Farid, that's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene ituma wiga ukamenya umuntu deep. Ni ya vendredi nyene uryoherwa ugatangura ka weekend umeze fresh sana. So my people, nkuko musanzwe mumenyereye abatumire banje n'abantu bari interested n'abantu bashogira ico bakwigishije mu buzima bw'iwawe. Jewe numva ndyoye kwera yuko miss yose vendredi namangira ico nize mu nyuma ngaca ngira ibe bimeze fresh sana ko ari Friday bitanguye. Ndi kumwe n'abantu babiri bashoboye gushinga ubwabo kugira bashobore gufashanya mu rugendo rw'ubuzima bw'iwabo. Umwe yitwa Muramuzi, amaze gukora amashow menshi atandukanye, amaze gukora mu mutima, aramaze kuryohera, aramaze gutwenza, uramaze kugira ibihe byiza kubera we. Ubona we so wundi one of the best comedians dufise hano in town, one of the best comedians bamaze gukora amateka menshi atandukanye. Amazina akoresha kuri stage ni Rule Big. Iyo bamuhamagaye kuri stage diswese hata yuko muri abantu bakomeye bavuga ati ewana jesha kuwo nyene, akaba ari kumwe n'umufasha wiwe, umwe mufasha kwiyagaza adashobora kugera. Ubona we so wundi ni Kevin, bafise kibondo cyabo ciza kimeze fresh sana. Sindegira numva ikararira mugabo namanifuza kumva ikararira sidaronka iryo bakwe. Ladies and gents, urugendo rwabo ruraryoshe, urukundo rwabo ruraryoshe. Je ndi single, ndaza kwiga, ndaza kuryoherwa, ndaza kuvanganya fise umukunzi umusheri uko biri kose. Muraza kubifasha mu kuronka umusheri no muzi. Segute. Kebe bisabiki. Sa ibintu byinshi segute none. Kugira mutwigishe. Biracamwe tu. Kiraza guca kabisa. Ndabaramukije cyane. Turamukije kabos. Meze fresh. Karibu kwa Rule Big. Asante sana kwa Valeri. Aho kanarazi ngene karyoshye. Apana karibu muhira, karibu iwanje. Ni wowe nyine. Baba, karibu iwacu. Iyo bishitse ukazomba umuntu avuga ati karibu iwanje. Sometimes nakanavuga ati shari n'umuntu arikunze. Wow, ya biratesa nawe wewe vubagira iforo uravuga ati karibu iwanje. Anje talabazi higanira ni kugira ronke karibu wiwe. Abakora twumviriza bagire iforo bamurondere kabisa. Umva komanta kuri commentaire nimbone ko dushaka kuvibingana, pull up kabisa tubije mu Kevin comment. Fresh sana. Kama kawa, hala five. Oya, ubiriza. Iyo koloniza subiye rugo byago papa. Ubiriza, nawe bagira uko ntango. Urizi? Nagize bagira. Kevin ni fresh. Kevin adukubise gutya. Izo nazo nzi ko tumeze neza ariko. Tumeze ba. Jewe kimwe mu bintu byanyoheye runo rugo rwanyu rurimo vibe, rurimo energy, umunezero 100% kabisa. Niyahe mpamvu nica ikintu gituma mushira umunezero imbere muri rugo rwanyu? Icambere cyo n'urukundo. Ama urukundo rumaze kuza ni base ya byose, ibindi nyene bigenda birakurikirana. Mwasanze muhuza vibe nyene cyane. Si natwe gusa n'umuboyi n'umuyaya bari muri vibe niwa. Kase murahuza connection. Cyane. Ante ta ugi centre diza. Na bagiye ko tutari vendredi. Ubu ngo ni ya vendredi nanje timbaza turi vendredi. Mugubu ndabyibutse turi vendredi. Ko turi Friday. Bisigura yuko utegerezwa gusohoka uko biri kose. Jensi. Kabisa. Iyo asohotse yijanye wenyene wowe akaca gusiga mu rugo. Ubumerewe gute? Esko ni muri gutya ibintu byo gupapa cyangwa bavuga ati nibaza batavyo nigera ngi. Ndagufashe kwishura. Gogora iryowe tware turusana. Oya madamu telefone ndamuza amahoro ku buryo swataraza kuntora swatarataha n'ibyo muri ivyo. Kabisa. Mugana uri sonta gutari ya les kubona yuko nibyo ukunda none ahantu uri wenyine utari kumwe na grand frère ni bogare sana ari byama biheranje kumutora ariko hako nta Kevin iyo byose mu gitondo ukinjira muri no salo yanyu ukacubona iyo foto nziza yiwawe hamwe n'umugabo wawe, wiha image yahe bikubwiriye? Ari ibintu abantu bakunda kuvuga mugasisi kuvuga ngo umuntu arishimye canke iki. Abantu fafase ikiganiro nagize bambwiye ngo narigize umusoda ngo vyataye. Nari romantique. Damuri mugabo apana imbere y'abantu bose mugabo biratesa sana. He's the best man I've ever seen.
ibyo biherenganye ko aratesa biratesa dufite urugo rutesa dufite umugabo atesa ndabifurije kuronka umugabo nk'uyu wanje vraiment abagabo namwebwe mupfa kuronka umugore nka jewe ni chance kuronka umuntu nk'uyu umuga sometimes ntihabura nyine tudu challenge nguma nka jewe wari ukungene bamvuga ati gusi jewe kuja kurondera filme bamvuga ati genda urondere filme gafata nkipanga neza hari ukungene jewe sinkunda ikintu kivuruga ngira ntangure filme nkipanga neza amapuse iki ntamubwire kubita play narumva yewe batanga kuvuga icongereza amaza iyi filme iri mu cyongereza niyo wazanye mu cyongereza icyongereza sindayikunda cyane urumva mbere ndiko ndaraba filme none ngo the best ngo what bijya bintu muga nk'ubu ataborewe mubonye yonyene ntazi ingene bishoka kabisa ku kazi entre tano nkora apart ibya comedy ndafise nande hano nisumamwe ho nonda dilendi ya vendredi na hantu kenshi haza abazungu kabisa rero sasa umuzungu wi French iba ari bon sana ndamwakira niki mugwa icyongereza wa English umuntu wese ari mu biro mbanza kumubwira ati musohoke nakira umuntu kandi turumvikana sha uramaze kugerageza kwete nibisaba ku kazi namba mbore uramaze uvuga tuze turabaza ibyo mu igikuru nuko amahera yinjigira bingira yasohora uramaze kumwikoza Kevin hageze mu mwanya w'icyongereza ukamubwira ati agaca atinya he je namusabye turi nkunga turi de tugume tuvuga English je ndaduka nkavuga wapi wewe ko abandanye ikirundi aciramo n'igiswahili nanjye nta giswahili nta giswahili mugabo ari kintu bavuze Kevin kijanye ya the best man ever seen sivyo bisigura yuko hari abandi bamani bigeze kuza mu buzima bw'iwawe mugabo ageze kwa Real Big niwe avuze ati hano hantu vraiment ndashitse nivya ibintu ubonamwo wabuze ku bandi bantu ngabo kwa Valerie kwa Real Big warabisanzeyo kandi ukavuga ati wow tuka urabona ni benshi uvuge bike igasima kabazo biraga ba ntimuvyumvirize cyane ni gwenda bakubunga umugabo uyu bose ari igihe usanga nyine mukundana mugahara aho twahuye bari irresponsable vyatari uyu nawe ari reka kwitapa ndiko ndavuga ari irresponsable ndiko ndakunganira ariko nasubira papase ngo mbashaka ngo umuntu ngo tuzogira mariage kandi gacase ko umukobwa ujya mu menzi umuntu tuzogira mariage ati yitegure kuba papa ngo kuko jewe nzoba ndi mu bana nta kintu na kimwe bon ndi mu bana tout simple ni papa mama n'umugabo niki nivyo hose atuka ariko nana mashi abantu abaheta bive kuba mashi kabisa ari responsable ariko byatari urumva umenga ndi umwana yene uracecetse turababibe twese hamwe papa treatment ngurakaze gose navyisanze mwe tuhama urinze ucuronka n'umuntu ufite umugore mwiza amane rero sasa nubwo tuburi responsable usanga bamubaye tumuravye ukavuga ati aha ntabaye responsable bararyoga kuko urumva bavuga ngo ugiye batiyeta risakaye neza kurisanga kubabanyi kabisa n'umuyaga uri two ushatse kuvuga ko nuko n'umuyaga kirundi niho ewe komeza kirundi si hetse Kevin reka ndakubaza kino kibazo kwa Real Big Real nice kintu cyagufrapye kwa igihe mubona Kevin uravuga ati jewe uno muntu vraiment uko biri kose yani urumva hari emission nabivuzemwo y'iradiyo imwe mu zindi televiziyo ya ligne yaje kweri narahantu byasha n'ubu nsanga mvuze bya bintu nyene ku mpanda ho mu Bukeye donc ahantu hamba abantu tuguma twita ngo ni ku mpanda na muri rero sasa nayo imposhe guke ndavye guke simujya n'umwana canke Bikira Maria yaje ku maziko ndamubaza abantu bose ndabura n'umwe mu presenter kumbe nawe yapfuye kera za 2017
reka l'histoire sindayibandaye muga ndazi ko mu nyuma sije nagize premier pani we bavuze nuko uyatinye ano kunigira rero ngo arashaka unyuma dutashe tumanutse nagiye numva ngo Hulbig ari umuntu ashaka kuramutsa binzuke gutya ibanza muri nujya reka dusubire inyuma turaba turamanuka nice one narapfuye gusa narabonye ko yatinye tu ubwo rusanzwe ngira merci ko nagize donc waramfashije muri urumva niwagize premier pas gatwitira abantu okay wari usanzwe umunsi kuva before bon hari umukuza wanje barabajama niwe namubona ku ma statue y'iki uramutse ko hari umuntu umenga murazi naye kubera wamubona kenshi na warafeeling urukundo yuko najariye nakintu nakiwe nakintu nakimwe nawe urabukije gusa bon nanjye nshana ukora ibyanzanye zenzanye no guhamba gusa urubanza rumwe rwamaze zibiri kabisa byafashe umwanya kubanza kumenyana kwanza mu bagenzi canke wagiriye ko director ambwira turazi rero je reka nseri kiri ku mutima ndakubwira urumva je naragiriye ko apana lo même jour haciye nk'indwi canke iki iyo utagira ko ziyabo urashaka gutelefona umuntu aragira ari umukimenyana mbona arikaye wangu ntashaka kwemera nawe ati rero uyu imyaka ndayimusunze reka nanje ndamusumbe ibindi turambwa ati reka twibera abajama yemwe gayo nkamwe tubaze itariki ngiye kuvuga ngo turemera jo ya nayihari reka turi kwa padiri nande n'ubu turabajama tu nice urumva ivyo kudraga byagiye cyane oya ubujama nibwo bwatanguye kuza amatsate barabona ndahahushije bararyo kabisa mbona je nuko nyene hari story batubwira yuko ubugenzi hari ukuntu bufata ikibanza kinini cyane mu rukundo kugira mugeze mu rugo ushoboye kubona avantage y'ubugenzi bw'iwanyu nibaza niza avantage nuko murabona mufite yo kubanza kuba ku bugenzi mu rukundo rwanyu nurumva mwico gihe rero twari turabagenzi hari ibintu yagira hamwe mvuga nti bishaka bize bifate dezo ni ibintu n'ubundi ndabisubiremo hariyo nk'akaxe yagize namusohokanye ndabona nguriye amasheshete navuze ati ni rya mbere kweri imbaye rero mbwa yanguriye amapera atanu navuga ati handishe ndamama ngo we twarabire ngo je ni rimwe nawe ati nawe nari yikubuze mugabo tu iyo action yonyene yavuze ati nuko haguma hama hari no kungene nyene nama ndamwinginga ti ndaguhamara gutista ngo yaje ndayafise ashana n'ubu ntayakigira ubu wenye sinzi ma nyene bashabona imishatsi mfise isheri kandi byaraduze ubundi gutista ari second me nibaza ngo bavuge Samira ari wewe na baga yamaye kugira mu kiganiro yari mu cyumba uraze kwita kabisa Rule reka ndagusubize muri career yiwawe sivyo amashi je personnellement nakumenye kubera comedy yamukomeye kubera comedy ku mashow y'abatandukanye mukorana kigingi n'abandi bakomedi batandukanye mugabo ndifuza kumenya ico kibazo nako waje last time ukuntu abakomedi benshi bafise amazina harimo na comedy ndani mu mazina yiwawe shatse kuvuga mutima kigingi ibiki mugabo wewe ari ukuntu kari soft kirahuri ro comedien uwo ari ukuntu nyene ari ukuntu we kari soft Real Big bro the story ya Real Big imeze gute ndibuka mengo 2018 regeze kubikina kuri scene Hulbig kugira riboneke rize premièrement muri adolescence hari ukungene umuntu ahindura ingendo agaterura ivyuma agahindura amazina ico gihe hari na have benzo umuntu yitwa Farious Big rero ahantu hose nciye nkagenda navuga ati je nitwa Farious Big rikamfata kandi nkariryohere Farious Big cyane Big Fire ni bimwe na Big Fizzo ni bimwe agira avuge ko akiteka Gizkevin na Gizkevin akiteka atari umuntu rero muri ico gihe nyene hari umuririmbyi wo muri Etazi nitwa Jarul nawe acarasara so indirimbo yitwa I'm Real kabisa ari featuring na Jennifer cyane avuga ati ubu sinkiri Farious ubu ndi Jarul iramfata rero sasa hariyo n'abakirinye tu babakuze bakereza ngo Jarul vipi mu nyuma rero mu manevie MDZM biratangura kuza birantera isoni Jarul nitwa Valeri bane by'amajaru ngo Farious
hama hari umujama wanje yitwa Cesar yavuze ati hako we rizi kuva ko zose aya mazina kuva ko reka twibe kamwe kamwe whole big nice no unye turacayita tuyifata yuko ari big no umbiriza ubunye si big yavuye kwa Fizo ko ntangaburira sija ruru yavuye kwa Jaro wewe ntananzi Fizo kame mutrazine ko Fizo nawe mubwiye ati big yaba rivuye wawe mugu ubunye ni holes ziri big nizo ngirako nice one Kevin ndagwe challenge tuvuye muri iryo zina nyene riri seri ukuntu gigisirimu ukuntu sivyo umuhaye akazina ka comedy bamwita gute bikoroka akazina ka comedy gashoboye kabera na Gasongo aba yitwa Gasongo umvazisha iri wazibona riramfashe ukurasa yagusha nice one yeah kugira aturyohere bisaba ko turiho inoti kugira duhe show mu concert bisaba ko twigira entrée kugira dushobore gutwenga wewe bimeze gute real big akuma gutera story anytime est-ce que ubona imyaka yawe iri nyinshi yo kuba kwera umutwe mu mwanya wose ameze gute cyangwa n'umuntu ari serious uhageze mu rugo aba ari serious uyu buseriye bwo bwarabufise nta muntu umugabo atayise bon aranwenza vraiment byatari umva muba muri serie mwicaye mupoje kaza mumva aratse nk'ikintu la focus baratwivye hewe kana TV kataye izo zikeneye ko kwata televiziyo dufise rero ko lobo ani nibatwivye hirya yero bon ubu televiziyo yacu isigaye ifise nyene mushasha apana ngo baratwivye yarayitiji abo kantu barariza bashaka kwinjira okay hewe mwijoro nyene uyunye ikintu yaje avuga nano kwiyanketa na televiziyo ni ikindi radio nkuru nyene hahoze na mutugurira kabisi basize turubiri hewe acabwira bebe ngo ya ngo uratoboye ngushani bakwivye pampers tino pampers ije gute bro anti akabosi yatwemere pampers yayigo ha oya ngira zoyizana reka TV continue reka tuanze tugwane na TV kwa oya na jara bebe ifaye ko muferisita nukuri ngo muri bakwivye pampers imanishiye muri babariye ubuyasu akaza rira pampers kabisa nakomeye mu urukundo rw'iwanyu sivyo tubahaye igitabu mwocita gute mwogiha titre ya kumanda wo mubokeye ishure ndibaza ko baje yama yiyemera ni ishure barigira umuntu joko arakiwe kuko ntabuze ngumengo ya kumanda love story nizo biraga ha nkico sawa nico ni sawa kumanda love story ati okay umuntu yugura ico gitabu ciwanyu nivyahe ibintu vyiza yohura navyo mwamwe aracanywe ku buryo bizovuga ati wow this couple this is a favorite couple ni ibintu vyiza numva ba premièrement ikintu nka comedy irariha mugabo kuvaho ntangurira urugendo rwa je nawe nk'abiyangaje kubakana hari ukungene nyene umwanya wa comedy utawusuye kuboneka gose ni mugano kumenyesha ko twagumye ahubwo tugirirwa ko ry'ukuronka gusumbya ayo nakura muri comedy pake comedy tandiha mugihe sinzi ngene imana yabicishije nibaza rero ko burya imana ihezagira babiri ushatse kuvuga yuko comedy ubuye takibanza kinyinya ifise oya comedy nshatse kuvuga ati hari ukungene nanegeye kure gato nya comedy ndi muri iyo myiteguro nawe mugabo hoveni zagumye ziboneka ahubwo gusumbirizaho ndancara nawe ataha imana ikirahezagira sino comedy yo ntumirire n'abantu be kamera ikiranda aba direct ni yawe murazana kamera witi umuntu ntamenya nahara numirire abantu lo 26 vendredi zapani kabisa karibu cyane kwa watosi aho bimukiye haruguru ya Chandre nzokina nzoba ndi kumwe n'abandi nice one reka magarare kuri comedy rero hariho ukuntu comedy mu Burundi twama tubona babantu nyene hariho ukuntu comedy tutaronka izindi sanamu nshasha nko mu muziki cyangwa mu bindi bintu wibaza ko kugwanya mwebwe muri selfish
mutaba mushaka niyo impamvu ituma tutabona abandi ba jeune bakora comedy nabo nyene bagashininga. Bon je hariyo nka groupe dufise y'abakomedie mugabo je buriya kugira ururindo urantwenza ngo ni comedy bica kure bajya uguma ubona bahari bajya basanzwe bantwenza. Hari abandi bantu rero kuko comedy ni umuhamagaro ni rero iyo wihamagaye kenshi uruhukira nyene tu gusubira kuyihamagara ugasubira inyuma niko no bivuga. Niyo impamvu tuba tutabona abandi tutabona new generation kenshi usanga new generation zirahari kandi nyinshi ari uwitwa Kiwi yari yarantesheje kandi n'ubu ziba turi kumwe donc muzoze. Hariyo Marcelin yabo bose ni bashasha kandi ubona neza ati aba bazogira sino bajyaye hariyo benshi baza ukazona ragiye nuko quelque part aba yari hamagaye atari umuhamagaro wiwe kabisa. Mwe mubafasha gute abandi bakiza bon jewe je sindaronka ibakwe yo kuronka ingene mfasha abandi nk'uwo mfasha ibari nk'ikiraka ca video ndonse nkavuga nti uwo muntu arafise ari umuntu dumaze iminsi dukorana twa Kodo tawe ara umuntu afise talent nkamukoresha muri video nkamukubita iyo note akavuga ati bikamwe inspira kubandanya mugabo nka Kigingi yamayorganize ibintu byinshi byo gufasha abandi kabisa. Uramaze kuba inspiré kwandika comedy kwandika sketch bivuye kuri Kevin? Nk'ubu Vendredi nta wundi nzokina atari we kuko nzokina atari ho yego uzi utazi nzovuga madame abazomenya wari mbaye ndabahashe hakiri kare uba ntimuzosiba iyo bayita ati guest ready iyo nitizubahaye kabisa. Kevin félicitations ku Kibondo, félicitations kuri mwese ku Kibondo cyiza cyane. By the way ujya mushatsi yakuye kwande? asuhaza ngo kubaza ibintu by'ubushatsi arakiri kabosi wewe ni mugende kuri Instagram ya Holby mutabona mwifoto yanjye mfise ujya mushatsi wa bebe bazocamubona gute mbwa ndashaka kumudekriva sawa mushatsi mwe nyine umeze fresh sana muco moja kuri Instagram yo nga ngipara gusa kwenda mbe umushatsi waje mugabo ndibaza mwese maragize pari mushatsi warabaye mixe nyene kabisa. Mwami mifuza guhera ku mwana w'umukobwa wewe? Je nashaka umuhungu vraiment mugabo hama mu nyuma haje umukobwa bambwira ngo umwana n'umugisha nyamigisha nakubwiye nagumye mbona cyangwa ati ni fresh. Kevin nawe bishakira umukobwa? Nashaka icyo bien sûr ibintu by'ibikuru biravuruga no gutera stress ubiyereza ko byose umukobwa umukuru ni bon kabisa. Kwereka umuhungu apana kuvuga ngo uwo mfise ndamuryoherewe yanzaniye umugisha na prefer umuhungu urumva hari ikintu mpora ndota kuri plage mwambaye ibisa n'urutipe rwawe n'urugendo ruragira ibintu byose uyiha mugano yaragerageza kugira na Pampers insomeni biheze vre bisigwa ko gerageza kuyamba aragerageza kuyambara hari ikintu bakunda kuvuga kenshi ku bantu bo mwisite ngo kuba utayabona niyo wakuruzo bibona nyene sivyo? Hari ukuntu nyene twebwe abajeune abavyeyi bacu hari ukuntu badutera ubwoba ushitse mu rugo ari ibintu bigoye ari ibintu bimeze uko kubwawe mu gihe wamaze uri mu rugo rwawe sivyo? Nivyo ibintu bakubwira yuko abantu ibi bintu nuko ubu nyiri ari uri kurabibona nokuri yo kuwa utayabona kwezi je ndabona kiretse kwibwa n'ijyambere ari nibwe ngira nje kuwa utayabona nandiho no mu bebe wacu vraiment yatuziye nk'umugisha sana nta kintu turabura nta oya ibintu byose ni fresh sana byose ngene ubona ko Imana yabishize yasha bigenda ukunya ahubwo umunyu musigara bavuga ko nari naratebeje ni mutinye vraiment atose rabugire fo Kevin nize swing ziri mu rugo rwawe fo kutumotiva turonye motivation wowe nari ni ya vibe nyene honye n'ikibebe wakibonye biratesa bw'ikibebe ico ni cambere muraza kandi muhereye ku cigikobwa sava nka miswingi bivana ngira ngo n'umuntu mubaye urashobora kubana n'umusirikare yamuvuga ati kuri ibintu
Nibyo by'ubusirikare bije gute ariye ngo barara Boko Haram oya bisishatse kuvuga ibyo oya mugabo bivana iswingi bivana n'umuntu mu bantu kabisa caguye neza caguye nabi bica bigusha rero izo swingi ntazo zo kwigera ubona byose ari ugusenga kugira Imana kuko gucagura ntaho bimenya ari igihe bimenyera mu nzu wewe wamaze kuronka amadomande Kevin ku bandi bantu bifuzaga mariage nawe before yuko uhura na Rule ikibazo bon en tout cas vraiment nibaza ko hari abakobwa bakeyi taronka ayo madomande bahari nyene mugabo Imana ishimwe yanguyeko hari ukuntu nyene après mariage physically warahindutse aragira effort vraiment uguma tweetinga neza yego kabisa Rule wena Kigingi hamwe na Raoul hari ukuntu nyene mufitanye chemistry meze neza no kuri stage hari ukuntu mukurikirana hageze umwanya mu performance biki turifuza kumenya back bimeze gute est-ce mukorana gute hagati yanyu mbega ari igihe usanga mufashanya mu makomedi amwe bishitse wowe ukaja gukora iwawe wenyine Kigingi akaja gukora kwiwe Raoul wenyine chemistry ngipanze gute mukorana gute narumva twebwe twoyita ni nka team urumva rukungene ni hose nturumva mu baririmbyi ngujya yarantwaye mistari ngujya yarantwaye beat ngujya yarantwaye iki burya no muri comedy niko bimeze mugabo entre jewe Kigingi Raoul vraiment ivyo ntibirimo no kuvuga jewe ndi mu kiraka kanaka nkumva inspiration wengere kirakupika nda telefone umwe muri man ngo ngikira mfatira wajya umwe ya 10 minutes ndi muri ibi nibi canke dufise meme na show ahigiye dufata nk'indwi tukicarana tukatera blague yumva izobatesa nige bakubwira ati ahantu harindwa canke ati iyo yihebe mu mfureriye nta kuntu antuka turisude simvuze parapora y'abandi mugabo Imana ibirwe cyubahiro ko tubizi uramaze ukina sketch ukabona yuko wapi na vibe tanze mu bantu hari umunsi basha hari Gitega asha naswe kubatera mikro nababwira ibintu bakanka gutwenga ari je ibintu nicaye de mu aje ntegura mwe murabisuzugura Gitega barakundana entrebo sero umunyagitega aje naho yavuga ibiki baca batwenga kabisa ico gihe namanutse bimeze nabi sara muga ivyo ntawe bitarashikira kabisa Kevin umusupportinga gute muri career yiwe ya comedy est-ce ni gahebuye umaze gushirako muri career yiwe umufasha we bon ubunya yari yarabihagaritse kubera peut-être andi ma responsabilité n'ibiki urugo rukiri rushasha yaragabanije gato kabisa mugo ubunya azosubira ubunya mpanda muhiblage zike era ahubwo izogira twumve ko tuzotwenga ntuzoje kumbara abantu ibaze bro oya n'ama video menshi nkina muri iyi minsi nyene nubwo nari naragize mariage hani navuga kuri scene nivyo nayimperutse kenshi abari ngaho hafi nyene urabate we iyo mpuzu ntikinane kabisa bimeze gute kugira umuntu agusupporting muri career yiwawe ni ibintu bitesa ni ibintu biri fresh sana ahubwo mbe naduha umupira ukiganira igihe nyene da mupira wa fresh sana ndafite t-shirt ya bebe awe numutayishonesheje iyo ikura gesa izi yongora cyane ngozi yongora reka turindira hari ukuntu nyene abantu bari muri entertainment surtout mu baririmbyi tubabona mu yindi sana mitameze neza sivyo tukiyumvira yuko bano bantu bameze ukuntu nuko n'umukobwa agiye gupresenter wabo muririmbyi hari ukuntu bamuha ugiye kumuririmbyi kwe reçu Kevin kubwa byari bimeze gute ubabwiye ati jewe ni role big kabisa nahisemo mu buzima bw'iwanje est-ce family nibagira amaduto akavuga ati wana sasa comedy kweri yo mu Burundi oya wapisha abantu barugura abavyeyi barugura babuze babazi vraiment nabo baba bazi kenshi ayo mashoro nayo babona iki niki baba bazi ngo naka Kigingi inde baba mumva ku radio iki donc biragoye ko abamuzi sura canke iki uramupresenta ukamubwira ibyo akora iki niki mugabo atamuzi biragoye kabisa tarabona yuko agira ibyo wijuje bakunda kuvuga ati n'umusa mugandibutse mama yarasavye ifoto bane yiyambika amashinete 60 ashara ngo n'umusani shara gati n'umusari gote rabona cyambarije rero so umusani kabisa
sino urabona nyine batangiye kubona amashenete amahereni bavuga ati gusa nyine rero abavyeyi bihagarara ko bagakawuka ntibereke yuko bako baraduta kuri ubwo busani bw'uwo muntu sino ako kantu ntikabura ategerezwa kubaza ngo uwo muntu yambara gutyo yambara amahereni bishitse ukifuza ko ahindura ikintu physically ubaza ko yohindura iki Papa Jim Nguma ndamworoga Jenzo bakumugaburira iyi ni sengri dasobetse imirete ibiki ni sengri dasobetse nk'uyaba nayisobetse mukabona aragabanuye nzoba nabihevye wallahi ntushaka kugira siporo akabandanya ajya byaba ndobera ngo ndafungura cyane mugabo urabona yuko atabintu zataye kabisa mugabo urabona yuko tangura ka gym yego na papa se shabwi ni gabi mu gitanda muri faraje arambaye tennis de sport sawa are mbona araso nuto surprise mbona arasohotse sinamubajije umva nudu surprise apana ama surprise biragusha nama surprise namubajije byinshi haize nka 10 minutes nakopri zobona agarutse ni yasha hose bashite kabiri bacanaga kwistasi ngo yego nazungurutse nkariye hose nazungurutse ndaca za mutangano rohe nayo se ni isaha ndamwereka gaba je isaha yanje kiramo azabona birometero no umva ngaho gashika haje yashutegerezwa kuza yate izuba risigaye ryakamena mezi ubu yateza kujana kwikoreje tushikeyo kabisa. So ladies and gents, nkuko mubibona ndacaye kumwe na Real Big hamwe n'umufasha wiwe Kevin. Story ni nyinshi two turayaga personnel makime mu bintu maze kubona urukundo rufise ikibanza kinini cyane mu buzima bw'iwabo. Mugabo reka magara reka kintu kijanye na mwe babiri iyo bishitse umwe akagirira beef wundi n'icyaye ikintu kikunda kubasuda kikabahuza kandi eske ninde uwo muntu amabo wa mbere kuvuga ati none bintu kweri sorry tuvyihoze cyane ninde wundi muntu afise avuga ati jewe nakatatanguye je sishobora gutangura muzo navyishure kwe kushaka nenda vyishu ba vugisha gwe none waje kubesha ngaho kasitabe banu uyu nyava jewe sinzi ko ari gukurura umwana w'umusoda ni problem ugawe n'uyu kenshi la papa sana yamushavuta mbona hase kugonga imodoka tino ndakubatse imodoka none yakugize kinone na muganyene kenshi n'uyu hari n'igihe aca nsohokana tukavyibagiye alors que namushavuje nkavuga ati wow quand film gay romantique zaratuvunye gose kiyo mu bintu batazi mwe ni mu Barca undi ni mu Real Madrid habaye classico bigenda gute turaherekezanya gusa dutaha hariyo gihe dutaha gutandukanye ubuherutse narishe papa se twarabaye desi mugabo nakari Paris twari twishigiye cyane iyo bahura na Real Madrid urabitse ko mutari kudutsinda sawa reka turindira abazobandanya kandi vuba vuba kabisa. So Real Big, yes, jewe ndakunda guhagarara ku kintu kijanye na entertainment yacu muri rusange sivyo hari ukuntu chemistry niduhuza turi muri industry turi muri entertainment harimo abaririmbyi abakomedian abacapa abagiriki mugabo hari ukuntu abaririmbyi rukwabo abakomediye mu rukwanyu abanaka bari kwabo ko habura iki kugira dushobora kuronka ikintu kimwe sivyo tubone communication imeze nyene neza hagati y'iyi team y'abakomedian n'abaririmbyi kubera yuko ni gake mu masho y'abaririmbyi bibuka abakomedian mugabo show z'abakomedian bagashiramo abaririmbyi no kuri sindi ngene no vuga ko hari kibura muga hanini agahaze kari mu baririmbyi uzubarabe nibo bama bari mu induru sinzi vraiment ibi ahubwo umuntu yobatumirira show zaho kazabashiramo abakomedian bakaruhuka mu mutwe ngira vyotuma ko twama turi muri Facebook ngo yana ngo intuzenya yo kwanaka ubirimi bifu no kwana gwimpa yaveni urumva ngo ibintu ni mu byihoze ni mu byihoze mwese musore ntubona nkaje uzozona na doyo beri yayimze Belisima ni
Fernando agiye mu mabifu nawe urabona we yipowe ukwiwe urabona indirimbo yonyine kiratera imbere kabisa ico kintu sinzi ico bivako Academy zisinama ndabira igatuma kina mukabona n'abantu 10 tuzi playlist y'abantu igihumbi bari urumva rero sinobinjira mu kazi kabo mugabo nuko turakanegura kame uko babyifatamo nama niyumvira impamvu abaririmbyi batatumira abakomedi mu mashow yabo mugabo mwe komedi mugatumira abaririmbyi twengira nuko tuzi ko twashaka kuzuzanya bo batarabitahura umuntu nabibashira mu kumva kabisa aho hakujya ari ukuntu komedi maze kugera ku yindi ntambwe kurusha twebwe uwo amaze gushikayo ubona n'icyo kintu twe tukibuze kugira natwe peut-être gushigikirwa hariya ino organiza evenement ya komedi ibintu byose donc urenze ronke inoti uba washigikiwe n'abakenya nayo ku muryango naho hakujya kweri tutarinze kuvuga ayo ku muryango ntabakina yarura ministeri bayamuteye inoti abagwiza tunga baba bamuteye inoti ugaca baza kubera nushaka kuba wegeranya abantu 4,000 hama nk'izo entreprise ntizumve ko kuza kumanika ibintu byabo zaterereye barinjiza visibility nawe ukagira ikintu hakuye donc hakujya baramaze kubitahura gusumbye government ira supportinga cyane yego none mukora iki kugira peut-être natwebwe leta yacu tutayikomye gatoya sinibaze kwishaka gudutaha shatwe ko ico duko turakora no tari buje kubafata gungu tuzoguma tubivuga kunyene abo kumva nyene ati yana aba bantu ntibarira busema kabisa uri kumwe n'umustar umugabo wawe n'umustar arazwi ubwo mu Burundi kwera ya star mu Burundi hari abantu bari populaire okay naco ukunda n'umuntu ari populaire n'umu influencer akomeye cyane ngahanye est-ce que sometimes musohotse ukabona abantu bose baza ndagufana amahaga amaki biki n'ibiki Kevin yabimeze gute jewe jana mu biro handi kubera niyo bivamo jewe nabonye atatu umenga ni baba mere bacu twajana ahantu donc aramutse umuntu kabona aramusezeye wo kegegwa imbere gatoya kumbe muri amusezeye hari nka 5 metres aramukije abandi batandatu ivyo bintu ni gusohoka ahantu kabona gumaramutse abantu bose hagenda mugabo kimwe cyo nabonye ntibimutera intwezenya nta kibazo bigutera nubwo kubwira nabo nkicara abagasigara ari na bizu ndayitora vraiment umuntu ngo bizu nacu gutwaye we di uyaye ntaci mutwaye je ngene ndazihitana mu nzira gusa ko nzofata gahe message ako nzofata vraiment muze muramusomera ajya yene nta nakimwe apana mwenye kabisa reka duheze no story yacu je numva ndyowe cyane kwa mposhe ndi kumwe namwe mugabo mukurangiza ndabisibazo bitanu shaka kubabaza bya TikTok sivyo TikTok twazi bigoye no n'utuntu tworoshe urazi password ya okay urazi password ya Kevin ntayigera shira umba ni wa okay contacte yewe nsohute telefone yawe Mikorazone niko bakavuga Mikorazone okay wewe ingene nitkiwe contacte my pride nice one ikibazo cya gatatu kijanye na mwebwe babiri umuntu wa mbere yazanye idea yo gutora izina ry'umwana yarinde twese twaragabuye okay wowe watoye ryahe Ruvugo nawatora Kaila Keva najya turarisangi nice one nicaye ikintu kenshi kibazo shakane nicaye ikintu kenshi gituma umukunda gose Rodbig nta kintu na kimwe gihari akora cyo tuma ndamwana donc igituma ndamukunda no ubwira uharire inyishura guhaye sindiko ndavyaga byose biratuma ndamukunda nice one keya nyinshi urumva naho no mukura namazikora ngushaka guheba umuntu ngo kaburaho umukura naho noronga ndamukura umva guma cyane tuzoba cyane aguma ko draga merci sana ko dukurikiranye du début à la fin ndizera ko waryohewe ndizera ko wagize ibe bimeze fresh sana mugabo
uba ufise akajambo ko gushikiriza kwa fans bawe uba ufise nk'ikintu peut-être wifuza kubwira abafana bawe bro umwanya ni gwawe bon icyo nashaka kubabwira nari nakivuze kubatumirira ndabisubiremwo mu giteramo kizoba vendredi le 26 ntwenza nanje edition igira gatatu nanje niho nzoba ndi kumwe n'abandi karibu mwese yanakwinjira n'amahera makeyi cyane 10,000 gusa nibaza nibyo ikintu mutavuze mwagumye muhagaze kuri je kandi urugo ari babiri we nawe n'umufutubaleze hari kera cyane hari kera ntaragira efu za kweli nama nja kumuraba mama ci mugu bunyasha yabaye mama ashobora kubyo mama le ukina post yake Kevin on sit ya mwata tant nakubahati arakaze navuga igihe cyose ngiye kumuraba Shiba tako nagitsino kimwe cyafu aba pass decisive nabyo bari iswa Kevin nawe nimba ufite ikintu ushaka gushikiriza nawe urafite abafana bundi nawe urafite abafana nabututse nacu upfa kubabwira ndababwire gute nk'agasoni karugi basi bon abantu nkurikirana naho ntabazi ko bahari ntabahari kwanza mugabo iyi ntuzeya ijya fish nabonye menga wanditse ibintu ngo let's spread love ibiki n'ibiki bon ndabatumiriye abantu muko mashaka kubaka izanyu murondera umuntu atesa vraiment zo zarabatwenza ivyo bisirikare mu bireke byacaguye bacagurane entre yabo barondera abakomedian mugana ka boss mu murondere mbona mutipatesa kabisa ka boss kandi abamurondera mube muri babiri Shamgana ziko nawe umukomedian wabishatse none azikirenge rero umugero w'amapusi ubwabaze asikirenge urangiye umukameramani narabe yambara ibirato bimujya kuko ashafuwa gumakurikirato ubona ikirenge kingana mu gikirato ukabona kingana gutyo byo bibi ngazo sana kubibadukirikirage